kuruha umushikiranganji mwejeje kugendera ibikorwa zitandukanye ahasanzwe harangurira imirimo itandukanye yo mu bushikiranganji aho mwari kumwe n'abayobozi bakuru eka n'abandi bakozi batandukanye bo mu bushikiranganji biga urugendo mu isiguro bwa mbere twagomba tukenguruka Imana mushobora byose ku byiza yamugirira igihugu cyacu Burundi, na cyane cyane ko yadushikanye ngaha umugwa mukuru wa politike Gitega amahoro, kandi tukanakenguruka yuko yakingiye iki gihugu cyacu cakiza twumva kiri mu bihugu nka byose ku isi yose coronavirus. Tukanakenguruka kandi yuko Imana yaduteye iteka muri kino gihugu cyacu Burundi, gushika ino saha tukaba dufise umwimbu ubereye mu gihugu cyose, kandi abenegihugu bakaba batekanye bari ku kivi. Si urugendo twagize, twavuye i Bujumbura turi kumwe n'abayobozi bakuru, hamwe umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganji, umwunganizi w'umushikiranganji, abayobozi bakuru n'abayobozi eka mbere n'abandi bakozi, kugira ngo tugaragaze icese ko twavuye i Bujumbura tuje gukorera ngaha i Gitega ku mugwa mukuru wa politiki. Muti none impamvu zoba ari zihe? Nuko twasanze mu mateka y'ubushikiranganji kuva 2005 ubushikiranganji bwakorera ngaha i Gitega. I Bujumbura hari biro de liaison, kandi leta y'Uburundi iraduteye akamo yuko hari ubushikiranganji bushika butanu bw'inkoramutima ku buzima bw'abenegihugu n'ubushikiranganji bwacu burimo, ko bwoduga bugakora bwegera abenegihugu, aho abenegihugu bava ruguru bamanuka i Bujumbura, ahubwo twebwe tubasange ku kivi, imyitwariko yabo tuyigire iyacu kandi tubikore turi kumwe nabo. Niyo ntumbero rero twashimye kuza uno munsi, niba ko twagize iteka kuko n'indwi nyeranda byerekana yuko ibikorwa byacu bihezagiye, kandi n'ibyo tugiye kurangurira muri no minsi n'iyi iri imbere ari ibikorwa bizoba bihezagiye. Kasho ni kanini cyane kuko murazi ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi n'ubushikiranganji nkoramutima ku buzima bw'abenegihugu no ku buzima bw'igihugu nyene. Murazi yuko ibice birenga 90% bigizwe n'abarimyi n'aborozi. Murumva rero gufata iyi ngingo yo kuza ngaha gukorera Igitega ni intara iri hagati y'igihugu, bizotorohera gusanga abantu ku kivi, kandi bimwe twahora dukora twirirwa mu biro, ibi tugiye kuza turabibyazamo umusaruro. Amaraporo batuzaniye mu biro, twumwitwarariko abenegihugu badutuye, tutarinda gutuma abantu ngo baturabire. Akarusho gahari nuko tuzoza turakorera mu biro, kandi twongera dukorera no ku rubuga, tukaba turi kumwe n'abenegihugu, kandi kuba rero turi ngaha bizotworohera kuva uja mu Ruyigi n'isaha, uja mu Rutana ntibishika amasaha 2, uja mu Kirundo, uja Muyinga, umanuka i Bujumbura, uja za Kayanza. Murumva rero yuko abenegihugu ntibazosubira gutama, niko karusho nyamukuru, kandi ntibazosubira kuza barumviriza abategetsi babumviriza ku maradiyo cyangwa babonera ku mateleviziyo, ariko bagiye kutubona ku rubuga mu mirimo yabo ya misi yose.